Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro vyacu muherereye hose hirya no hino kw'isi, reka twizere ko mwaramutse neza kandi mukomeje kugenda muragira igitondo kiza cane. Turi mu gitondo rero co kuri uyu wa kane kw'itariki ya 22 Myandagaro w'umwaka wa 2024. Turagarutse hano muri studio tuzindukiye mu makuru akomeye cane azindutse haravugwa hirya no hino kw'isi, aho hazindutse amakuru nyine akomeye cane hano kuri Burundi News TV. Rero ni imbondesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho biba biravugwa hirya no hino mu bijejwe umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino kw'isi. Ndabaramukije mwese rero abanywanyi bacu abadutega amatwi gatanu kuri gatanu. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho muri kino kiganiro cyacu cyo muri kino gitondo. Turagaruka ku makuru rero amaze kugenda yemezwa azindutse arikomeje kugenda avugwa, aho ubuzima bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero bukomeje kugenda bujya habi, aho bivugwa yuko rero hongeye guhamagagwa abaganga bagiye batandukanye bajejwe kwita ku magara y'abantu baturutse by'umwihariko mu gihugu c'Ubwongereza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi rero nibivugwa na muri presidence y'ico gihugu c'u Burundi nyine nk'uko byokomeje kugenda biratangazwa. Uhereye ku munsi w'ejo rero nibwo aya makuru yakomeje kugenda aracicikana, ndetse hari n'isanamu by'umwihariko yamaze gushyirwa ahagaragara yerekana abategetsi bagiye batandukanye barimo nka Reverien Ndikuriyo ndetse na Ndirakobuca n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bari mu cumba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yari arimo agwariyemo. Nyuma rero yuko ingwara yoje kuba irakomera, biravuga yuko hoba hahamagajwe abaganga basanzwe bamufasha cane cane abaturutse ku ruhando mpuzamahanga mu rwego kugira ngo abashe kuba bomufasha kuba yomera neza, abashe kuba yogaruka mu kazi cyangwa se gukomeza kurongora igihugu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka kandi by'umwihariko ku isura ikomeje kugenda yambikwa igihugu cacu c'u Burundi. Amahanga akomeje kugenda agaragaza neza yuko igihugu c'u Burundi aricyo gihugu ca mbere kidafise demokarasi na gatoya, ndetse kandi iki gihugu c'u Burundi kiba kiza ku mwanya hagati wa mbere n'uwa kabiri mu bihugu vyoba bikenyeye cyane muri kino gihugu. Abenshi bongeye kotsa igitutu rero basaba yuko imipaka yokugururwa, cane cane imipaka ihuza iki gihugu nyine c'u Burundi ndetse n'igihugu cy'ababanyi cy'u Rwanda, nyuma y'uko Burundi bwari buherutse gufata icemezo cyo kugara imipaka yose bihuza n'u Rwanda, aho nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze yuko ari uburyo bwo kurinda abanyagihugu. Nyamara abanyagihugu bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banerekana yuko bakomeje kugenda barabangamirwa no kuba atacyo kurya bafise, atabiribwa bihagije bafise, n'ibihari biriko birahenda biraduga ku buryo bukomeye cane, ndetse bakagaruka kuba atakazi na gakeya bafise, maze bakomeza kugenda bamusaba yuko nyine yokugurura imipaka nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu mujyi wa Goma, nyuma y'uko hakomeje kugenda hagaragara ibiturika ndetse no kurasana gukomeye cane rero, Kapiteni Albert Bosima ushinzwe imari muri brigade ya 33 yishwe n'umusirikare muto amuziza ibirarane by'amezi ashika kuri 16 atari yamuhemba. Mu gihugu ca Kongo rero hakunze kugaragara ibikorwa bigiye bitandukanye byo kudahemba abasirikare cane cane nyine abajejwe inzego z'umutekano, ahubwo ugasanga bamwe mu baturutse hanze cyangwa se abazwi nk'abacancuro bariko n'ubundi baragerageza kugenda bo bahabwa amahera menshi, ariko ugasanga abanyagihugu basanzwe baranafise n'inshingano zabo mu gucunga umutekano w'igihugu atana dukeya babasha kuba boronka. Leta ya Uganda iravuga yuko imaze kuvumbura ahandi hantu mu tundi duce dushika kuri tubiri turimo peteroli, aho iki gihugu gikomeje kugenda kivuga yuko gikomeje kugenda gishakisha n'ahandi. Muri Kongo rero kandi harakomeza kugenda hanavugwa ingwano zikomeye cane, ingwano zikomeje kugenda zitera ubwoba batari bakeya mu gihe n'ubundi gahunda z'ibiganiro zari zikomeje i Rwanda mu gihugu ca Angola. Ndaza no kukubwira yuko kandi leta ya Kongo yategetse abarimu bari barahunze umuhari wa M23 uri gutahuka bakabokomeza imirimo yabo cyangwa se ibigendanye n'uburezi bwabo nyine kuko bori basanzwe barabikora ngaha muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
n'andi makuru akomeje kugenda avugwa yose tugiye kuyaramburira hamwe rero muri kino kiganiro. Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV, imbonesha kure imwe yarugende nyine ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane abariko aravugwa hirya no hino ku isi. Ndakwifuriza kumererwa neza cyane, ndakwifuriza igitondo ciza cyo kuri uyu wa kane wo nkurikenga mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye. Reka nizere ko umeze neza cyane kandi ukomeje kugenda ugira ibihe byiza. Abadukurikira bari mu makomine agiye atandukanye ndetse abadukurikira bari mu ntara zigiye zitandukanye, mwese ndabaramukije cyane. Abadukurikira muri mu bihugu bigiye bitandukanye, ibihugu by'abaturanyi ndetse n'ababanyi ngaha nko mu Rwanda, muri Kongo, Tanzania, Kenya, Uganda, mwese ndabifuriza ibihe byiza cyane. Abadukurikira kandi namwe muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndabandanya kubaramutsa ndetse no kubifuriza ibihe byiza cyane. Ari ubwa mbere ushitse ngaha rero sinakwibagirwa kuba no gushishikariza gufyonda ahanditse sabone kugira ngo ucurarora nka makuru n'ibiganiro byacu ubashe kugenda urabana natwe 5 nyine kugira ngo tubashe kuba tubana muri gahunda z'amakuru. Amakuru yacu rero reka tuyatangure nga muri kino gihugu c'u Burundi. Ku munsi w'ejo haheze rero nibwo hotanguye kugenda hacicikana amakuru agiye atandukanye, ndetse hari n'ifoto yaje kugenda irashyirwa ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa se imbuga nkoranyambaga nk'uko bikunze kugenda byitwa cyangwa se bamwe babyita bitewe naho uherereye. Iyi foto yamugaragazaga rero ari mu bitaro cyangwa se arembye cyane, aho hari n'abategetsi bakomakomeye abakuru b'igihugu cacu cy'u Burundi barimo Reverien Ndikuri yasanzwe akuriye umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD nyine, akaba asanzwe ari umunyamabanga, ndetse n'uwitwa Ndirakobuca nyine asanzwe ari minisitiri w'intebe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari n'abandi bategetsi bagiye batandukanye ndetse ubona yuko bahangayitse nyuma rero yuko bakomeje kugenda bagerageza, ndetse abaganga bakomeza guba bokora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba horeba uburyo ubuzima bwiwe ndetse n'amagara yiwe yasubira kuba mazima, agatora agatege byakomeje kugenda byanga, ndetse binavugwa yuko amakuru dufise rwose hari itsinda ry'abaganga bagiye guturuka ihondere mu gihugu c'Ubwongereza mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bomwitaho. Aba baganga rero by'umwihariko ngo nibo basanzwe bazi neza ibigendanye n'ubuzima bwiwe. Icakora gushika none rero haracyakomeza kugenda harahishirwa bimwe mu bibazo bigiye bitandukanye, ndetse n'ibibazo yaba afise mu buzima bwiwe bitandukanye na mugenzi we wa Kongo nawe iherutse kuva i Brussels mu gihugu c'Ububirigi, aho yari amaze amezi ashika ibyumweru bishika kuri 3 nyine agwariyeyo, aho yaje gukorerwa operation yo kubagwa umugongo. Gushika none rero biravuga yuko nyiricubahiro Vincent Ndayishimiye akomeje kugenda arushaho kumererwa nabi cyane, akomeje kugenda agaragaza neza yuko yoba yarahumanyijwe cyangwa se yoba yarahawe ishyano. Hari bamwe rero batanguye kugenda batungwa agatoki. Hari umwe mu bahoze rero batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda wahunze, ariko akaba aherutse kugaragaza yifotoranyije nyine ari kumwe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Abandi bakomeje kugenda bashimangira yuko ikibazo yoba yaragize nyine ari ibibazo bikomeye cyane bigendanye no kuba harimwo abantu baba bashaka kumugirira nabi kugira ngo babashe kuba bomusimbura ku butegetsi, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara nga muri kino gihugu c'u Burundi mu bihe bigiye bitandukanye. Abategetsi bagiye batandukanye baricana canke bakarogana mu rwego kugira ngo umwe abashe kuba yosimbura undi ku mirimo yiwe cyangwa se aho yoba ayobora. Ibi byose kandi rero biri mu bikomeje kugenda birasiga icyasha ndetse n'isura mbi iki gihugu c'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda atubwira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bivugwa ko rero iri tsinda ry'abaganga ngo ryoba riraza gushika hano i Bujumbura mu gihugu c'u Burundi rero mu masaha ku masaha ya 3 nyine za mu gitondo, kuko bikomeje kugenda bitangazwa. Byitezwe yuko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ashobora kuza gukorerwa operation mu rwego kugira ngo habashe kuba homenyekana neza imvo n'imvano y'ibibazo, ndetse naho n'igikekwa ndetse n'intandaro y'ubugwayi bwiwe, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu mutegetsi cyakora yoba agwaye mu gihe kibi cyane, kuko rero gushika none
abantu bakomeza kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Ariko kandi bamwe bakomeje kugenda bibaza mu gihe yoba atanze imihoho canke se atakiri ku butegetsi ababasha kuba bomusimbura canke se ababasha kuba borongora iki gihugu c'u Burundi. Ntiharaboneka rero uwobasha kuba yogira by'umwihariko iki gihugu c'u Burundi ngo abashe kuba yogitwara. Icakora imigambwe igiye itandukanye ikomeje kugenda igaragaza neza yuko yiteguye gukora byose, yiteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo rero by'umwihariko iki gihugu kibashe kuba cyoronka amahoro ndetse n'ituze nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iki gihugu c'u Burundi kandi hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye mu mabohero agiye atandukanye. Ibohero rikuru rero rya Gitega ryongeye kugaragaramo umwe mu banyururu yoje kugenda apfa. Bamwe rero mu bacungera iyo gereza bavuga yuko rero icyatanguye kugenda kirica aba bantu ari ibigendanye no kuba atabifukungwa bihari bihagije ndetse atanamazi babasha kuba bogira, ndetse bakaba bakomeje kugenda babaho nabi cyane mu buzima buteye ubwoba, ndetse bakaba bamaze iminsi baratabaza bavuga yuko leta y'icyo gihugu itakabaye yarohereje amatoni ashika ku 5,000 by'ibiribwa muri Zambia. Ngaha muri kino gihugu c'u Burundi naho ibintu bikomeje kugenda bizamba, ndetse ibintu bikomeje kugenda birafata iyindi ntera muri rusange. Bivugwa yuko rero uyu mugabo waje kuba apfa rero witwa Ndikumana afite imyaka ishika kuri 32 akaba yarapfungiye ngaha mwibohero rya Gitega rikuru cane. Bivugwa yuko rero yoba yarabuze ivyojya bitewe nuko nta muntu abasha kuba yomugeraho cyangwa se abasha kuba yomusura, kubera yuko we aturuka kure yangaha muri Gitega cyangwa se muri ibi bice bigiye bitandukanye byo hafi aho ngaho. Bivugwa yuko rero by'umwihariko aba ari umwaka ukomeye cyane kutagira abantu bari hafi aho ngaho byubuze ngo bashe kuba bogufasha, kuko ngo nibatacemura iki kibazo rero harakomeza kugenda harapfa abandi banyururu bagiye batandukanye. Ikindi kibazo rero gikomeje kugenda kigaragara mu maprizo ngaha mu gihugu c'u Burundi, hari amakuru avuga yuko rero hoba harimo ubucucike bukabije cyane bw'abanyururu, ndetse kandi ngo imanza ntizoba zihuta. Ariko kandi banashinza guverinoma ya Evariste Ndayishimiye kuba atakintu na kimwe ishyiramo imbaraga mu kuba yokemura, mu gihe abanyagihugu bakomeje kugenda baragaragaza ibibazo bigiye bitandukanye nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Icakora rero turacategereje mu rwego rwo kugira ngo tubashe kureba cyangwa se tubashe kuba twomenya neza uburyo ingene ibintu bishobora kuba bizogenda ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Igoma, Kapiteni Albert Bosina rero ushinzwe imari muri brigade ya 33 yishwe rero by'umwihariko akaba yishwe n'umusirikare muto cane amuziza ibirarane bishika kuri 16 atarahembwa canga se amezi ashika kuri 16. Uyu musirikare rero wo ku ipeti rya Kapiteni Banza Ilunga rero yishe uyobora ufite ipeti rya Kaplari Banza rero yishe umuyobozi ushinzwe imari muri brigade ya 33 amuziza ko n'ubundi atamuhembye ibirarane byiwe nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Umunyamakuru wacu rero uherereye nga mu mujyi wa Goma avuga ko rero uwo musirikare muto ku rwego rwa kaporari yarashe Kapiteni Albert Bosina ujejwe rero ibigendanye n'imari muri iyo brigade ya 33 y'ingabo nyine zirwanira mu mazi. Inkomoko rero akaba ari ikibazo c'umusirikare yaramaze imisi iheze nyine uyu muyobozi ushinzwe imari mu ngabo za marine, aho yishyuzaga rero amezi ashika kuri 16 atagashimwe abona nyine yabura n'igisubizo nyine agahitamo guhitana uwo muyobozi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Andi makuru kandi twabashije kubigenda twamenya nuko rero uyu musirikare yitwa Kaporari Banza Ilunga acimara gukora ayo mahano rero yahise yishikiriza urwego rw'ubutasi rwa gisirikare T2 rero ibi byabereye muri komine ya Karisimbi mu mujyi wa Goma. Umurambo rero wa nyakwigendera ukaba wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya CBK nk'uko biriko bitangazwa.
ngaha kandi muri kino gihugu ca Kongo hongeye kumvikana ibibazo bigiye bitandukanye muri Igoma nyene mu gihe n'abasanzwe baracungera umutekano bavuga yuko bakomeje kurambirwa ndetse bakomeje no kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu gihe imihari igiye itandukanye ndetse n'urubyiruko rukomeje kugenda rurarasa mu majoro rugakometsa abaturage batari bakeya mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bobambura kuko bikomeje kugenda bigaragara kandi twabashe kuba twomenya ico uruhande rwa FARDC rubivugaho duhamagara umuvugizi wayo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njigo Kayiko Jerome ariko ntiyabasha kuba yo twitaba kuko nubundi twabashije kuba twomenya neza yuko yoba yarari mu nama nkuko byakomeje kugenda bitangazwa ndetse gushika none rero by'umwihariko tukaba tutari twobasha kuba twomufatisha ku murongo w'itelefone kugira ngo abashe kuba iyo dusobanurira cyangwa se abashe kuba yoduha ido nido n'uburyo bokiriye ibyo bihe ni mu gihe kandi ngaha mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo inshuro nyinshi ndetse no mu bihe bigiye bitandukanye nyine hakomeje kugenda hagaragaza umubabaro ndetse n'ishavu byamwe mu basoda bavuga yuko atagashimwe baronka atagahembo babasha kuba boronka nk'uko abandi basirikare cyangwa se izindi ntwazangabo z'igihugu mu bihugu bigiye bitandukanye zibasha kuba zoshimirwa cyangwa se zibasha kuba zohabwa ibyo ngibyo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kongo kandi ikomeje kugenda inasaba abarezi cyangwa se abarimu bari barahunze ingwano za M23 kuba z'ubwoko riyo bwabaga bakaba bogaruka mu kazi kabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara babibasabye mu gihe mu minsi iheze rero abashika ku majana 4 bari barahunze ingwano nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo babashije kuba bogaruka mu ngo zabo ariko kandi bamwe bakaba baragize ubwoba bwo kuba bwagaruka. Leta rero yongeye gusaba abarimu bari barahunze M23 basabwe gusubira mu bice n'ubundi igenzura bagakomeza akazi kabo kuko n'ubundi abariyo nta kibazo bafise nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibikorwa rero by'uburezi byagiye bihagarara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bitewe n'intambara yibasiriye ico gihugu rero kuri ubu leta ikaba iri kwirasaba abarimu bahunze gutahuka kuko n'ubundi igihe kitangira ry'amashuri cyamaze kugenda kigera ndetse cyanegereje yabaje kugenda bashimangira yuko rero atakintu na kimwe bashobora kuba boba mu gihe n'ubundi n'abasanzwe babarizwa muri ibyo bice bigenzurwa n'umuhari wa M23 atakibazo na gitoya bafise. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero biteganyijwe yuko ku itariki 2 Nzeri umwaka wa 2024 rero by'umwihariko umwaka w'amashuri umwaka wa 2024 umwaka wa 2025 ari ubwo nyine uzotangura hakaba hofashwe icemezo ko abarimu bari mu buhungiro rero bosubira mu bice baturutsemo dore yuko rero benshi bagiye bahunga intambara za M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo nyine zizwe nka FARDC. Umujyanama rero w'iby'uburezi n'ubuzima wa guverineri y'intara Kivu y'Amajyaruguru Madame Kamara mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru rero yagize ati murabizi neza yuko ku itariki 2 uku kwezi kwa 9 by'umwihariko ariho rero amashuri yose agomba gutangura mu gihugu cyose ayigenga n'aya leta rero iri gukora ibishoboka byose ku rwego rwo kugira ngo ababa barahunze babashe kuba bogaruka cyangwa se babashe kuba bogaruka nyine mu kazi kabo. Akomeza agira ati rero abarimu nabo rero bagomba gukora ibishoboka byose bagasubira mu bice cyangwa se mu duce n'ubundi baturutsemo amashuri agatangira bariyo rero ibyo birafasha cyane kugira ngo rero abanyeshuri bige neza ndetse abanyeshuri bazige bameze neza. Abayobozi b'amashuri ndetse bakaba bakomeje kugenda barasaba gushyiraho rero imbaraga mu rwego kugira ngo babashe gutangura guhamagara abo barezi. Gusa rero nubwo avuga ibyo ngibyo abarimu barebwa nabyo ntibabyumva kimwe rero bamwe muri abo ngabo bavuga yuko banenga ico cemezo ca leta bakavuga yuko rero aho basabwa gusubira ari mu duce tugenzurwa na M23 kuko rero n'ubundi ngo gusubirayo biragoye cyane ndetse none ubwo byoba byumvikana. Bakomeza kandi banavuga yuko ngo bahunze abagizi ba nabi kandi ko kubasubiramo bigoye binabateye ubwo
ubwoba cane. Umuyobozi wa societe civile bwana Gentil Karabuka rero asobanura ko nubwo bahari abahunze ingwano hari abandi basigaye rero bari kwigisha kandi by'umwihariko babayeho neza ata kibazo bafise. Gusa akavuga yuko rero ngo gusaba abahunze kugaruka bari ugushyira ubuzima bwabo mu kaga nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Bivuga ko rero hatarafatwa ico cemezo hari abarimu bamwe na bamwe rero bagiye baterwa ubwoba bakabwirwa yuko rero nibadasubirayo bazirukanwa. Gusa ibyo rero by'umwihariko nabyo ntibabyitaho cyangwa se ngo babashe kuba bobihereza agaciro. Abarimu rero barasaba leta ko rero aho kubasubiza mu byo bahunze ahubwo rero iyo bafasha bagakomeza umwuga wabo mu nkambi bahungiyemo ngo kuko naho cyane rero ngo abagera kuri 90% bahunze barimo rero n'abanyeshuri nk'uko rero bitangazwa na Richard Gasore umwe mu bayobozi b'ibigo wahunze aturutse muri teritwari ya Masisi nk'uko biko bitangazwa. Umwe rero mu bayoboye amashirahamwe y'uburenganzira bwa muntu muri ico gihugu rero se bigaragara Jean Claude avuga yuko rero guhatiriza abo barimo gusubira iyo bavuye ari ugushyira ubuzima bwabo mu kaga gakomeye cyane. Ati gufungura rero amashuri ni byiza kandi no kwiga ni byiza, ariko kandi imbogamizi abaturage bafise nuko rero umwanzi M23 akomeza kugenda agutura aho bari bahunze cyangwa se aho bari ndetse akaba akomeje kugenda nigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abo barimu kandi n'abanyeshuri bahunze baturutse muri teritwari ya Rucuro, Masisi ndetse no mu nkengero za Rubero, aho rero umutwe wa M23 yigaruriye utwo duce rero itwambuye ingabo za leta ya Kongo mu ntambara bari bahanganyemo ndetse imaze imisi ndetse n'igihe kirekire aho imaze gushika ku myaka 2. Ibi bishobora rero gutuma hibazwa niba M23 atacyo itwaye leta ya RDC kuba iri kwirasaba abanyagihugu ndetse n'abahoze arabarimu guhunguka bakajyana nayo rero, nyamara ngo nayo ubwayo ihiga uwo mutwe n'ubundi umaze no kwigizayo rero ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.